Bakunzi bimbonesha kure nkuru y'igihugu kaze muri kino ikiganiro tuza kuvuga hanini kubijanye n'ubuhinga bwo kurima bwofasha abarundi gushobora kwimbura byinshi bishoboka. Umutumire aza kutubwira ibijanye n'ubwo buhinga akaba ari Pasteur Nsabimana Johnson. Ndakuramukije Pastor. Ndabaramukije. Kaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane, reka dushimire televiziyo y'igihugu yongeye kuduha akakanya kugira ngo tuyage ibijanye no kugwiza umwimbu biciye mu buhinga Imana yaduhaye kugira ngo twigishe abarundi. Twagomba rero twinjire mu kiganiro nyezina. Akabazo ka mbere, mbega kubatazi Pasteur Nsabimana Johnson mukorera ibikorwa by'Imana mu ishingiro ryitwa gute, ibikorwa bijanye no kurima mu birangurira hehe ahanini? Yego, kubatanzi nibaza yuko abatari bake bamaze kumenya biciye ko twagiye turaja hirya no hino dukoranye na televiziyo y'igihugu twigisha uno buhinga. Ndi umupapa yubatse, afise umugore umwe n'abana batatu, nkaba ndangurira ibikorwa by'Imana mu ishengero ry'Urutare hano Bujumbura. Ibikorwa by'uburimyi musanzwe mukora mu birangurira hehe, mu ducira muri maka mu birangurira mu ntara zitandukanye? Yego cyane, turamaze kubirangurira mu ntara zitandukanye, mugabo ahanini intara zine niho twashoboye kubirangurira. Intara ya mbere ni Muyinga, aho turahakorera ibikorwa bijanye n'uburimyi n'ubworozi. Turahafise ubworozi, turahakorera uburimyi. Twarashoboye kwigisha indongozi zo muri iyo ntara bamwe no kubajana mu gihugu ca Zimbabwe hanze kugira ngo bakarishe ubwenge kubijanye n'uburimyi mu buryo bwo kugwiza umwimbu. Twarajanye n'abene gihugu, twarigishije abene gihugu, turigisha abakozi b'Imana bava mu makomine atandukanye kugira ngo tubigishe uburyo bwo gukora ibikorwa by'Imana ariko batibagiye ibikorwa by'amaboko. Nyuma yaho rero Ibururi twarahakoreye, turiko turigisha, hanyuma turigisha Igitega indongozi ba mustanteri, abagoronome b'indimo mu nzego zitandukanye. Turakorana na administration cyane, turakorana gose kuko umufaransa niwe yavuze ngo ibyo ukora ubinkorera ntarimwo nibingwanya. Nico gituma jewe nkorana na administration cyane kugira ngo babone ivyo ndiko ndakora, babisuzume, babirabe, babonye bitariko birafasha bavuge bati nyabona ibi. Ego Ikarusi naho nyine twarahakoreye. Ego turigisha indongozi zaho, abagoronome, fundi b'indimo n'abandi. Ego turamaze gukora ibitari bike kuzenya, ariko Ibujumbura cyane Bujumbura twarahakoreye kuko na guverineri waho wari permana wa Mutimbuzi nawe twarabajanye baraja gukarisha ubuhinga. Ndajana indongozi, turakora urugendo shuri, ndabajana ku musozi wa Nkoyoyo aho turiko abene gihugu navanye hanze bariko barabishira mu ngiro. Turiko turubaka impongore, twubaka amastoke yaho kuzokwimburira. Ego baraje baragira urugendo shuri kandi byagize akamaro cyane. Urumva rero turamaze gukora ibikorwa bitari bike. Nyene cyubahiro yaratugendeye ku musozi wa Vugizo aho twerekanye ubu buhinga ahantu hatigeze harimwa. Turahakorera ubu buhinga kandi harava umwimbu utari muke. Muri Soberi hariya mu mpunzi aho abantu bari b'impunzi twarabigishije kurima, turabigisha kubaka, turamaze gukora ibintu bitari bike. Ego none muri make mbere yuko tuja ku bindi bibazo, kubatabizi ubwo buhinga woducira muri make ubuhinga bwo kurima kugira ngo umuntu ashobore kwimbura byinshi ku
ariko warimye ahantu hatari hanini cyane umeze gute mubikora gute? Twarabwize turagira formation hanyuma n'abantu b'abahinga bo ku rwego rwo hejuru mbere wanashaka urwego mpuzamakungu. Umuntu Imana yahishuriye ubuhinga n'umukozi w'Imana. Imana yaramubwiye ati erega muravunika murondera ibintu hirya no hino, erega ingo ndakujane mu ishyamba urabe, hari ibiti, hari ibyatsi, hari kandi byose vyama bitotahaye. Erega ntibabagara, ntibarima, ntibatutura, ni kubera yuko ibi biti iyo bimeze bijya vyatsi biragaruka bigahinduka ingaburo. Hanyuma bya binyabuzima biri mu isi ntibihungabanywa, hariya mu kibira ntibihungabanywa. Ariko mwebwe hariya muntu uzenye muzana amamashini ibinyabuzima mukabihungabanya, mukazana ya mangre chimique mugashiramo. Mbere hari n'umuntu afata umuti ngo turire ugwiri, akaba yibaza ko abishoboye. Ico yibagira nuko ujya mututurira ugwiri uca uturira na vya binyabuzima bituma isi ihingurwa ikagira ntuzenye akanovera. Ngo hakarorero banyogokuru kera n'abasogokuru bafata intuzenya imbuto bakamija imbuto irimwo amasaka, ibiharage, ibigori byose bakarunda hamwe maze bagaca bamija. Hanyuma yaja kuraba gusanga ibigori bimeze neza, amasaka ameze neza mu ndimi imwe. Hanyuma kubera isi yari kiri vierge, yari kimeze neza, ntiyari bwatituke, ntiyari bwononekare. Mugabo ubu changement climatique, isi yaratitutse, isi yarononekaye kandi hindagurika ry'ibihe, ibihe byarahindutse. Ikindi naco kera bajya banyogokuru n'abasogokuru, population y'u Burundi abantu bari bake. No kuvuga ngo bo uko bararima mu mwaka ukurikira, hahandi barimye ntibasubira ko harima, baca baharaza hakarara imyaka ibiri. Hanyuma bagaca baja kurima ahandi bari bagukiwe. Mugabo uyu munsi twarabaye benshi. Ico gihe population ya nuzenya wanashaka dufate mu myaka 50 iheze, abantu ntibashika ni miliyoni 4. Uyu munsi turi bangahe? Imiliyoni turiko turaba miliyoni 13 barya buri munsi. Yasi rero bayirima buri sezo ni yayindi imwe hahandi hamwe basubira hahandi barimba bagaturira n'ivyatsi barabiturira ngo bariko baturira ivyatsi, kumbe bariko baturira n'ibinyabuzima. Urabyumva ubumenyi buke. Hanyuma iyo si iragenda iratituka irononekara, kuburyo umuntu ubu atera intuzenya akimburira kurushi. Imana rero icibwira uwo muntu atereka nimwe mwiyononeye, isi nimwe mwayononye. Subira rero kuri ntuzenya, genda wigire kwishamba urabe. Muri ubu buhinga rero twebwe ntiturima, turaharura. Hanyuma bya byatsi ugaharura bya byatsi naco duta, naco duturira. Ibyo byose yabugwiri kwabishinge tuca dusasira. Uzurabe no muntu uzenye no mwitongo gikawa. None ntiwabona yuko ugwiri kubera kujya gusasira watera ruduga rukabenja, hanyuma rugatera ruduga, wamurimya gaca agenda agakuramwe agaca atetereramwe. Warigeze ubona barima mwikawa barasasira gusa, mugabo baraharura tujya twasi twagize ugaca usanga ikawa isa neza. Nico gituma ubona ikawa y'u Burundi mu myaka yaheze yari ya mbere mu kanovera ku isi nzima, yarigeze kuba ari ya mbere mu kanovera, havuye ikawa ya Brazil. Urumva ivyo rero birakogwa ku bigori, birakogwa ku biharage, birakogwa ku kintu cyose ushize kujya musezero ugasasira neza. Hanyuma yasi ntuyihungabanye, bya binyabuzima biri mu isi bigakora akazi kabyo, bya byatsi bahumuriro. Ugasanga umuntu yagiye aratema ishamba agaca abihumuriro, burya bugize intuzenye babita aba engineer du sol.
nukuvuga ngo nego niko byitwa mu buryo bwa agronome les ingénieurs du sol nukuvuga ngo nibo bahingura kugira ngo isi igire gute igire akanovera ushize rero mw'umuriro ukazana yantuzenye ngo umuriro wa nyakanga uturira byose isi rero ugaca usanga wa muntu yimbuye umwaka umwe mu mwaka ugira kabiri nahazoshira mwiki aca taguta none gapase mukiraho nyene none aho mwagiye kuvyigira muri Zimbabwe bobo baje batimbere muri ivyo bintu numva umengo ngira ngo bafise umwimbu munini mwasanze bimeze gute ngira ndakubwire igitangaje muri Zimbabwe ngira kubwira ibintu bikeye muri Zimbabwe imvura igwa amezi 3 gusa mu mwaka iraheze ariko indya nawe barazi gukoresha amazi baronka mu mezi 3 hano mu Burundi aho uca hose nibiyaga aho uca hose nimigezi amazi aratemba akisesa kugeza aho Tanganyika ishavura igatangura gutwara ibintu n'abantu kubera yuko nikoreshwa Tanganyika singorane Tanganyika warumugisha ku gihugu mugabo kudakoreshwa neza nibibazo mukiraho pasi kugira ngo ikoreshwe neza aho byogenda gute nagomba kukubwira Zimbabwe kugira ngo ncengaruka ngaho nye Zimbabwe muri covid bari bafise indya zogaburira abene gihugu bose ba Zimbabwe bicaye batarima imyaka 3 uti subira mutumva muri Zimbabwe barabitubwiye bari abantu twagiye turi muri information n'indongozi twajanye baravyumvise muzenye bari bafise indya zogaburira abantu abene gihugu bose bicaye amezi 3 bariko barakora yego twebwe yo twugaranwa amezi 2 skandale zariko bari nyinshi no kuvuga ngo ibyo bafise byose barazi kubikoresha barazi kuzigama amazi no kuvuga ngo bo nta rushana nta ntuzenye amazi baronka barayabika barayaziganya hanyuma gakora umuntu uzenya sivyo mu gihe bikenewe kurima nta muriro ntaki urabona ibyatsi byose baratwigishije muri bono buhinga ikintu ca mbere nta gitakara nta nakimwe gutakara byose nibikoreshwe kugira ngo bitume umwimbu ugwira hanyuma ikindi kintu batwigishije ibikorwa byose mu bijanye n'uburimyi nibikorwe ku mwanya wowe urabona umuntu ahengera mu kwezi kw'icumi mu kw'icumi na rimwe ukabona sohoye imbuto ngo agiye guteragira hararengeranye wowe ibyo byonyene utaranaja gutera mwizo mbuto wahejeje guhomba nukumenya gukoresha umwanya yukoreshejwe neza ibintu bigenda neza muri ntuzenye muri ubu buhinga batubwira ko ibikorwa byose nibikogwe neza ku rutonde rwiza ukagerageza bikuba ku mwanya none ushobora kubona abantu barashakora nkuko nyogokuru na sogokuru bakora mu myaka ya 50 ya 50 60 na kangahe ugasanga genda ahantu hose mu gihugu hagati usanga abantu umurimo urimwe amateke ibigori ibijumbo imyumbati ibitoke byose biri hamwe uwo muntu azorinda apfa adakize nico gituma umurimyi ari nyuma y'abandi bose yitwa umukene ugiye no gusaba amafaranga muri banki ukavuga ati ndumurimyi ibayaguha kubera kuba none umurimyi mbona ko ari umuntu ari hasi cyane hano twebwe umurimyi akorera kugira ngo aronke twafungura gusa mugabo hariya mu bindi bihugu aho maze kugenda nagenze cyane ibihugu bitandukanye abantu barima kugira ngo bakire bibateza imbere kandi koko bikabateza imbere bakubaka amazu bakubaka amahoteli ahubwo uburimyi iyi si Imana yaduhaye wari umutahe wo kudufasha kuduga no mu bindi bikorwa by'iterambere ry'igihugu ariko umuntu arima kugira ngo aronke twafungura hanyuma ukamenyera ibyo kabona ko ari byo batubwira ngo mu kwezi kwa kane ngo inzara ngo bivuza uruhwa ni bwa busa barimye bwaraheze
abantu bagaca basonza bikaba bizwi igihugu cyose ko mu kwezi kwa kane haba hari inzara barabanze kumenyera ni ukuvuga ngo ikintu gikenewe no guhindura ivyiyumviro nta n'ikindi abarundi dufise byose jewe naragenze muri West Africa naragenze muri East Africa naragenze i Burayi hose ndavye isi dufise nisi itangaje amahirwe dufise muri kino gihugu n'amahirwe atangaje mugabo ntakoreshwa amazi dufise n'umurengera klima yo kurima no kugwiza umwimbu n'umurengera be past none wavuze amazi yagarutse ko wari wabivuze kare no burabigarutse ko utamazi n'umutahe canke n'ikintu cofasha kugira ngo singorane benshi arabibona nk'ingorane yego udusigurira kugira ngo utavyumva neza yumve ngena ari umugisha ku gihugu none ubu ntituba turima mu ntuzenya muce wibaza ngo urabona uhereye mu kwezi kwa gatandatu mu kwindwi mu kumunani mu kwicenda abantu bose baba bicaye nta muntu ari karasohora isuka kubera niwumva ko kumbure bamaze kubona ko kuko yatari cyo kurima mugabo cari cyo gihe kwitunganya y'amazi twarayabitse twarayaziganije agaca akoreshwa muri ico gihe cici indya no kuvuga ngo amezi 12 kuri 12 indya zibarirya nawe none gapasi amazi none nko nk'inzuzi ngira ngo biragoye kugira ngo yadugane bisaba ngira ngo uburyo byose uburyo bwinshi kugira ngo yadugane kandi ku musozi nk'abarimira ku misozi bica bigenda gute kugira ngo nk'amazi ahari kugira ngo ushobore kuyakoresha uyakura ahari epfo mu mwonga uyashize ku musozi ntibisaba uburyo burebure nagira ndakubwire ahanini ikigoye abarundi no kutaba hamwe umuntu wese ni nyamwigendako kandi ico kintu kiratugoye gose kiragoye abarundi umwe wese ni nyamwigendako ni satuntu twanje ariko hariho abantu nagira ndakubwire hano muri kino gihugu hariho abantu bafise ibitongo inganza marumbo araho amatongo yo kwizina bavuga ati twasigiwe na sogokuru nawe yasigiwe na sekuruza amatongo araho ari non exploité atacakora yitwa ngo namatongo ya naka araho hariho abandi bantu baraho bafise uburyo abantu bose bagomba kuba badandaza mugabo abo badandaza ibintu byinshi burya bidandazwa nibiva mwisi byarimwe n'ibintu byarimwe ibintu byinshi burya bidandazwa n'ibintu byarimwe mugabo abantu bagomba ubuzima bworoshe kuko burya umurimyi n'umuntu ndaza kukiza ko ndababwira ikiranga umurimyi ndaza kukigarukako rero ufashe abo bantu bafise ayo matongo atari karakoreshwa ugacuzana abandi bantu bafise ubushobozi bafise uburyo sivyo ugacuzana n'abahinga mu bahinga jewe mfise hari abize kaminuza y'u Burundi ndabajana bongera ko ubu buhinga bwo kugwiza umwimbu bwo kuri misi no kuyizigama hari habona kuye muri Zimbabwe abo bari ngaha mu ntuze mu gihugu narabazanye bari ngaha abo rero bokoreshwa kwigisha wa munyagihugu wa mudandaza nkamubwira ati umviriza wowe ushaka kudandaza ariko nagira ndakwereke yuko aha isi utunganije neza ukabitunganya neza ugashiramo imitahe yawe abahinga bagaca bakwereka ingene bija ku rutonde bigenda neza wa muntu witongagira kunguko wa mudandaza runguka na wa muhinga ariwe jewe na equipe yiwanje tukagira ico muri make abantu twakoreye hamwe wa mwene gihugu ukagenda ukamuhumura amaso ukamwereka ati burya iri tongo ushiramwo ugapoperanya amateke bigori bijumbu n'imyumbati ntuzokira ariko reka ndakwereke management ingene utunganya agatongo kiwawe ukarime nako bari gato ukarime ukazigame kagutunge ukamwereka ingene ibigori abishira ku murongo wabyo ukamwereka ingene amateke n'ibijumbu n'imyumbati bija ku murongo wabyo
ukamwereka ingene ntibivangatirane kuko ibintu bivangavanze ntaco biva mu birapfa kuko burya ibigori bikenera si cibiharage bikenera muri iyi si yubishize hamwe biracuranwa ugaca usanga twose nta na kimwe giteye imbere urumva rero ico kintu ni intambara nyene icubahiro arimwo yo kubwira abarundi ati ja hamwe yemwe banyamitahe yemwe bantu muri hanze ingo mu gihugu muje hamwe zana imitahe yanyu igihugu kirabakeneye ngwino dufashanye twiyubakire igihugu akimuhana kazi imvura ihise ituzerinze urya yerekwa ryo kuvuga ngo umunwa ugira icyo ufungura n'umufuko uronke amafaranga ico kintu kirakomeye kuko twari tumaze imyaka umurimyi yiyumvira ngo ndonse utwo mfungura birakwiye ariko aza afise yerekwa ryo kuvuga ati umurundi ibyo ntibikwiye reka umufuko uronke amafaranga gutuma wirangurira iyindi migambi amafaranga gutuma wiyubakira inzu wibeshaho niho tuzoshika no muri rya vision yaguse cyane yo mu 2040 Uburundi bwifashe mugabo ntibushobora kuba bwifashe abantu bari divize umwe wese ari satuntu twanje uwundi wari mu kantu kiwe ibikunda rero nakubwiye ni ikintu kigoye abarundi cyane no kutaba hamwe umukuru w'igihugu yama yavuze yuko abantu boja mu makoperative nkuko muri komba bivuga bagakorera hamwe none mwebwe nk'usanzwe ariko ararima kandi usanzwe ni mukozi w'Imana muri ko muraraba ico gituma abantu badagomba gukorera hamwe ku ruhande rwanyu mubona riki igituma abantu badakunda gukorera hamwe subira mu ntuzenye mu mateka yakahise k'igihugu byaratumye uravye ingorane zagiye ziraba mu gihugu kera hwereye kera byaratumye umwizerano mu bantu ugabanuka guhemukiranira gutatana twamaze imyaka myinshi abantu ari impunzi igihugu c'amavuko bacumva ku ntuzenye twamaze imyaka myinshi abantu binubana bagenda binuba none ubwo ntiwibuka mu mateka igihe ugiye ukinjira muri quartier uri uwo mu bundi bwoko ubuzima bwawe ukaba buraheze ivyo byarabaye rero burya hari ibintu usanga hari ha reaction amwe aba mu bantu bivanye n'amateka yakahise ivyo rero nivyo byo gukosora kugira ngo dushike kuri iyi Mbonakazoza reka turabe mu mateka yakahise ivyabaye mbega ivyo vyabaye vyaduhaye isomo iyihe ku buryo dushobora no kubivuga tukabivuga mu buryo bwagutse tukavuga amakosa yabaye tukavuga ingaruka byatugizeko mu miryango ingaruka nk'igihugu zabaye duhejeje kubivuga hanyuma tuvuge tuti never again mu kirundi ntibikongere kandi abarundi umuntu wese yumve ari fier yo kwitwa umurundi yo kuba mu Burundi yisanzura akumva yuko ari atekaniwe kumbe bizoca bifasha ko baja hamwe bagakora ivyo bica bifasha rega burya abantu bari hamwe hajya abakera bari baciye ubwenge cyane bavuze ngo burya ibigiye inama Imana nyamwigendako imbere menshi ivyo byari byerekana yuko abantu yo bari hamwe none dusubiye mu ntuzenye mu mateka urazi yuko muri kino gihugu baba nyamahanga baza gutera baza kwigwanya bahagiriye ingorane urazi gituma barahagiriye ingorane cyane abarundi bari hamwe nta karirimbo hora wumva ngo basogokuru kera baratugwanira bagwana n'ingona bagwana n'indu bari hamwe baravuga ati kuvuga abana bacu ikintu cyose muri hamwe kiragenda neza ikintu cyose yo muri hamwe muragenda neza nico gituma jewe mpamagarira umuntu wese ufatiye ku Burimyi kuri ikicinzanye cy'Uburimyi nkuko umukuru w'igihugu yama ariko arahimiriza ko abantu boja hamwe bakagira urunani
ufise itonga akarizana kumbure hama afise amaboko bakazana amaboko kumbure baka n'umutahe aba dufise abantu benshi kumbure bafise amaboko mbe urazi ko Ubushinwa burya icatumye butera imbere ubu ibihugu byose bija kuraba n'indongozi zacu hano muri kino gihugu barurira indege bakaja kuraba ingene Ubushinwa bwateye imbere none bo barigeze kuba mu bihe nk'ibi natwe bari munsi yacu igihugu cy'Ubushinwa barafashwa barabatereye kugira ngo baronke utwo bafungura icabafashije bararavye bati twebwe turi benshi nitubandanya gutya tuzoba ingorane ku isi mugabo turashobora guhindura ivyiyumviro tukaba umugisha w'isi bategura abantu babo barabategura babarungika hirya no hino ku isi kuza kurahura ubwenge bwa bwenge barabuzana barabwegeranya baca bakuramo ikintu kimwe wibaza ngo icabateje imbere ni iki isuka kurima nico cabadugije niwo mushinge baheraho bubaka amahinguriro baduze mu mahinguriro uno munsi nibo barungika ibintu ku isi yose bizimbutse bisigura ko hano mu Burundi birashoboka abantu n'umutahe kandi ubwishi bwabo burya nizo nguvu z'igihugu nibadakoreshwa neza nkuko muri kahise ugwaruka rwacu gwarakoreshejwe mu gusambura igihugu mu gusambura amavuriro mu gusambura ivyo leta yubatse gwarakoreshejwe murabizi mwarabibonye muri 2015 mwarabibonye muri za 93 mwarabibonye mu manuze novuga amatariki igihugu cagiye kiragwa mu manga kigwa mu kaga zijya ngufu yo zikoreshwa mu bikorwa by'iterambere mu gutegurwa neza hanyuma bagashigwa kunuzenye ku kivi igihugu kiba kigeze kure Mbonakazoza zivuga yuko igihugu kizoba cifashe muri 2040 hanyuma muri 2060 kikazoba ari igihugu giteye imbere mwebwe mubona umukozi w'Imana birashoboka birashoboka cyane reka nkwereke ingene bishoboka abisirayeli reka mvuge nk'umukozi w'Imana abisirayeli bari mu bugaragwa Imana yahaye igicapo Mose iramubwira ati ngomba ko umunyubakira ihema nzohora mbamwo kugira mbe hagati muri mwebwe mu bugaragwa nta kintu na kimwe kiriyo kandi burya Mose iryo hema siwe yaryumbatse ingufu zubatse iryo hema zaraho nyene mu bugaragwa ibikoresho byubatse iryo hema ni hariya mu gitabo cyo kuvayo niho ivyo biri ibikoresho Imana yababwiye ati ufise amahereni nakure ufise udushato tw'intama udushato tw'intuzenye nazane ufise ubwoya bw'intama canke ubwoya bw'intuzenye nazane ivyo nivyo vyubatse umwe wese icafise shiramwo Mose ari imbere y'Abisirayeli yahawe igicapo mugabo siwe yubatse Imana yamanuye ubuhinga mu bantu bari ngaho bamuzengurutse umwe wese icashoboye umwe wese ubumenya afise ashiramwo ihema rirubakwa bisigura iki burya Imana yahaye Sebarundi igicapo Mbonakazoza cha 2040 uko igihugu kizoba kimerewe 2060 uko igihugu aho igihugu kizoba kigeze mugabo siwe abikora umurundi wese ategerezwa kubigira nk'umwitwarariko wa buri munsi kumenya ngo mfisiki cyo guterera muri Mbonakazoza shoboye iki naho wobura umutama bikore ku bw'abana bawe ku bw'abuzukuru n'abuzukuruza bawe kugira ngo bazobe bamerewe neza ufise amafaranga ufise ubuhinga nivyo turiko turakora jewe maze kwigisha nakubwiye ko nigishije mu ntara zitandukanye nakubwiye ko najanye abantu mu ntuzenya mu gihugu cazi kandi urabona ko bigeze kuri kandi nakoresha uburyo bw'iwanje nta mafaranga nasabye leta sinagiye gusaba leta ubu benshi bavuga ati leta atacimaye naco nshobora gukora leta barayinunuza ariko leta n'abantu leta n'abene gihugu
nizijya nguvu za bose tuzishize hamwe umwe wese uko ashoboye ashize hamwe. Nagiye ahantu umuntu uzenye inkoyoyo abantu ngiye kuvuga ijambo ry'Imana nitegereza abantu ndamaramara birananira no kuvuga ijambo ry'Imana leta ishengero ryanje ryari rindungitse kuza kumara umwaka ndiko ndigisha muri ziriya ntara zo muri nord za Ngozi za Muyinga za Kayanza n'ahandi ndamaramara nitegereje abana banje uko bambaye nuko basa ngenda mu modoka urabibona ubuzima bwanje ni bwiza ndavye abo ngiye kubwira ubutumwa nsanga nabantu b'abanyarigwe bo hasi cyane mbere bitwa abo kwishamba bavuga ati twebwe batwisa abo kwishamba kubera yuko bagaza twebwe twibanira n'ibikoko muri park hanyuma bagaza dukurayo atandukanya ibikoko n'abantu baca babaha imisozi ibiri Mageni na Nkoyoyo baca bitwa abo kwishamba batagira amazi batagira amatara batagira ikintu na kimwe. Aho niho nagiye kuvuga ubutumwa ndavuga nti ibi bintu ntibazopfa banyumvise biragoye. Niho uyu mugambi wo gufasha watanguriye uburimyi uciye mu burimyi mpera ku byo bafise ndababaza mbega mufise iki barambwira ati dufise amatongo muga dupfuye kubusa. Mbega ikindi kintu mufise ni ati dufise abantu bonaterura n'umusozi bakawikorera mugabo inguvu zabo zibapfuye kubusa. Ca ndavuga nti aho nyene niho tugira duhere ndabagurira amasuka ndabagurira imyavu ndabagurira imbuto mbona umwaka wa mbere baragize umwaka ugira kabiri ndavuga nti aba bantu jewe sinzoguma ngaha mbega ikizosigara kirabafasha nakiri ngaha nakiri ngaha ni giki ncamfata babe n'igihugu batazi ni gusoma no kwandika. Nibwo bwa mbere umunyagihugu wo muri yo ntuzenye ya Nkoyoyo yaronse passport ndagenda ndabaronderera ama passport ndabaronderera ama visa ndabaronderera amatike y'indege ndaburiza indege bahariya batazi ubu rero genda urabe Nkoyoyo ingene ni nyabagendwa barahahinduye n'abategetsi baraza ubu hariko hubakwa ikihopitale amahero bubatse urusengero amahero urumva bivuye he mu nguvu zabo koko narabigishije kubaka urusengero akasengero bari barubatse karabomoka baca baravuga bati umviriza waratwigishije ubuhinga turagwiyubakira genda urabe urusengero bubatse rufise amatanga y'ivyuma rufise inzugi z'ivyuma byavuye hehe mu maboko yabo kubera bamaze guhindura ivyumviro bahinduye ivyiyumviro baravuga ati ubu bumenyi reka tubukoreshe barabwira ati pasiteri n'amahera tuzosubira kugusaba turazi yapfa amaboko turayafise ubuhinga turabafise nze uravyumva kamugenzi birashoboka ahantu hose umuntu wese aronse amahirwe yohinduka ndakubwire aha mu Gatumba mu Mpunzi naye mahakoreye nasanze abantu bicaye batwawe n'amazi bose barira ico bakora kwa rukurira abatamakazi barira ndahageze impuhwe ziramfata hanyuma ndababaza nti none mwebwe mpamagara guverineri na mustanteri nti hajya ahantu bari hangana gute ati ni tongo ringanire rifise uburinganire bwa hectare 7 baba mu buringanire bungana gute nta ni hectare izindi zitandatu zose ziraho naco zikorerwamo ca ndavuga nti ngira ngende hajya ahantu ndabahindure ndabigisha kurima twarimbuye ibigori aho ha oya bonyene nabahaye imbuto ndabigisha ubuhinga twarimbuye ibigori biteye ubwoba bararya baravyina babatamakazi bamwe bama bicaye ku ntuzenye badafise ingufu ndagenda ngura badashobora kurima ndagenda ngura ibitambara ngura inyuzi ngura intuzenya mbwira abahinga bazi bijya byo gufuma intuzenya kudoda barabigisha barakujishiye bacaronka nabico bakora baronka ico bakora barabinezererwa hanyuma ndavuga nti aba bantu rero reka umuntu abigishe kurima babimenye kudoda babimenye reka ndabigishe korora nako babe abarimyi borozi nibava ngaha bagiye basubiye muri ya misozi yabo iyo baje batuka ko nibazokwama ngaha baze bagende bafise ubumenyi baze bihe
nkuko icivugo canye n'icubahira umunwa wose uronke ico fungura n'umufuko uronka amafaranga. Usanzwe uri umukozi w'Imana ukaba uriko urigisha abantu batari bake bijanye n'uburimyi ubuhinga bwo kurima bufasha abantu gushobora kwimbura umwimbu munini mbere wanashaka warimye n'ahantu hatari hanini hatoye na cyane cyane amatongo tukaba tuzi ko amatongo yaze kikaba ari ikintu twavuga ciza kizofasha abanyagihugu gushobora kwisunira mu bijanye n'umwimbu. None abakozi b'Imana bagenzawe hirya no hino kumbure batoba bara bikora nko kuri kubikora watera kama kahe kugira ngo nabo babigishe bahaguruke bigishe abakristo babo gushobora kurima mbere wanashaka bagakoresha n'ubwo buhinga uriko urakoresha ko muri kumurigisha kugira ngo umwimbu gwere mu gihugu akaja mu mashikiriza nakahe. Hari ico ngira mvuge ico mba wanashaka ndagihereza ko uburimyi bugizwe n'ibintu bitatu. Bugizwe umurimyi hategerezwa kubamwo uburyo. Mu burimyi hategerezwa kubamwo ubuhinga. Mu burimyi hategerezwa kubamwo umwitwarariko wo gukurikirana neza kugira ngo uronke umwimbu. Umuntu wese ariko arakora uburimyi utagira uburyo birapfa. Utagira ubumenyi nivyo byabariya ubona hirya no hino mu gihugu usanga baragerageza mugabo babikora nabi. Nico gituma umwimbu usanga abantu bakenye kandi batanga ingufu nyinshi burya bene gihugu bakoresha ingufu nyinshi cyane mugabo ntibaronka kuko babikora nabi babikora biravangavanze. Umurimyi abikora atafise umwitwarariko. Hari abantu bahagarara mu biro akavuga ati mbariza ubona hari ahantu hanje hazotwara ibiro bingahe bagaca bakubwira ati hazotwara ibiro 100 woteye ibiro 200 agacarungika kuri limikashi ati umbonera intuze nyumwavu zo hakoresha ungana gute ati na mabeni 12 hokozwe n'ibeni 2 agacarungika kuntuze kuri limikashi. Abo nibo bagenda baratuka uburimyi bavuga ngo nta kirimo ngo nta kivamo kubera warahombye kuko uri mu biro wambaye costume urarungika gusa wa wundi urungikiye n'umuntu atagira ubumenyi na gato muri ivyo bintu. Duhamagare turabahinga duhamagare tugufashe. Dufise abahinga ndafise n'abavuye muri Zimbabwe ndafise abarangije za kaminuza ngaha naho bokeha no forma bandi kuko ubumenyi bwo kubaforma ndabufise uza warabumenye mpamagara. Uburimyi ntibube uburimyi bwo kuronka two kujya gusa uburimyi bwo gutungisha abantu. Uhamagara ati jewe mfise amafaranga mbwa nta tongo mfise turondere ufise rya tongo atagira amafaranga tubahuze natwe duce tuza hagati nk'abahinga abakozi b'Imana nabo uvuga iki ku bakozi b'Imana. Ejo bundi nahamagawe n'umupadiri wo mu Gatumba padiri mukuru ati pasiteri nakurikiranye ikiganiro ndashaka uze hano tuvugane. Ndagenda yakoranije ugwaruka go mu masikirisare yose yo muri iyo paruwasi ati banyigishirize ubwo gwaruka ndakwigisha. Duhejeje kukwigisha tutireka tugire champ de démonstration hano nyene muri ntuzenye muri paruwasi yamaza caratera aratwara ibintu byose mugabisha atashoboye gutwara n'ubumenyi. Mu nyumeje bundi padiri arampamagara ati uraziga pastor ati amatongo yose mfise ya paruwasi ati burya warampumuye ubwenge ati abahinga ndabafise ati ndindiriye agatasi ati cenda yajamwo ambere kuko yabonye kuko yabonye ko bishoboka ntuzenye amatongo ari ngaho twebwe Imana yaraduhezagiye yemwe yaraduhezagiye amazi arahari
tubigisha ingene ayo mazi akoreshwa neza, tubigisha ingene wa mwavu mwirirwa muramijagira mumija hirya no hino ingene ukoreshwa neza, tubigisha ingene yarya maganga y'inkwavu arya amafyakari y'inkoko ingene akoreshwa neza, akaba umwavu amemta, akaba n'umuti wo gupompa unduzenya ubuhinga. Ibyo byose birahari, mugabo abarundi dukuremo kakantu kwa nyamwigendako, dukorere hamwe. Itelefone nkeneye umuntu azombwira ati pasiteri nakuyemo icigwa, ngwino twicare hamwe unyereke mbwira umugwiza atunga hano muri kino gihugu akomeye umwe atanze amafaranga make akavuga ati genda unyigishirize pasiteri bari abantu bo kugatumba wacu oriye yuko genda ukabahugwagwa ukabaha intuzenya ibiyeri bahogora batumfashiki bakugora ngo mfashiki ubwiye ati twara abahinga bawe ugenda umare y'ukwezi ubanyigishirije, ndakubwiye yuko mu myaka 2 gusa uzohora ushikayo bavyina bo bakisiga bafashanya bafashanya niko igihugu cacu kizohinduka, niko tuzokwinjira muri iyo ntuzenye muri iyo Mbonakazoza. Abantu twese uriye babandi muhora mwakira abantu hano kuri ntuzenya reka ndakarangirize ko sinogena nakavuze, bavuga bati jewe nitegereje Uburundi ntibufise ibi, Uburundi ntibugira electricité, Uburundi ntibugira ibi, Uburundi ntibugura ibi, iyo Mbonakazoza ntishoboka numwangushi kuko hari ivyo dufise mu Burundi byoshobora gufasha neza, bihari dufise gutya bihari byokoreshwa kugira ngo intuzenye ashobora kuba bigira nkana, ashobora kuba yaratumwe nkuko ibihugu byo mu mahanga bagiye barereka Afrika ko atacishoboye, ko atacimaze, ko ataho yogera atari bo bayifashije, ugasanga abagabo batondeye ubuyi niho bagomba ko tuguma, sivyo? Ariko turashoboye, turi hamwe turashoboye. Iyo Mbonakazoza jewe ndumwe mu bantu bemera neza, dufatiye ku byo dufise, turavye ugwaruka dufise. Mbega ndakubaza ugwaruka dufise hano muri kino gihugu ni bice bingahe? Ngira ngo ibice birenga 60 niba bidashika mu izo ni ingufu z'igihugu. Ugo gwaruka turushize kuntuzenye ku kivi tukabategura neza, urabyumva? Imbonakazoza ni kashi mbere ntituriga gushika muri 2040 na mbere yaho dushobora kuba twaye dufate bahagurutse bako Mose Imana yahaye kino gihugu agatanga igicapo. Twebwe dufise muri twebwe harimo ibikoresho, muri twebwe harimo ubumenyi, muri twebwe harimo ubuhinga. Dufate excellence umukuru w'igihugu tumufata amaboko, hanyuma tujane twese muri iyo Mbonakazoza, birashoboka. Ni kuri ako kamo muteye novuga abarundi bose muri rusangi kugira ngo bahaguruke bakore na cyane cyane baciye mu burimyi ko nibwo bushobora gutuma igihugu gitera imbere mu buryo novuga bunyarutse, abantu bakaronka ivyo bafungura. Novuga turangirije kino kiganiro, umwanya wagenewe kino kiganiro ni hano urangiriye. Ngira ko ndagushimira pastor. Namwe turabashimiye, nshima ingene washoboye gutanga umwanya wawe kugira ngo uvuga ivyo uri kurakora, ubuhinga uri kurakoresha mu kurima, wereka abanyagihugu ngenda bashoboye kurima kugira ngo bashobore kwimbura byinshi bishoboka. Tugushimira kandi twizera ko no hanyuma twagukenera kugira ivyo kuvuga aho mugejeje bikorwa, koko nibaza ko mugiye kubibandanya umwanya wose muzonkenera, nzobandanya yego nzobitaba cyane mukatubwira ivyo muri ko murakora aho bigeze. Ndabashimiye, murakoze cyane. Bakunzi bimbonesha kure nkuru y'igihugu, ni hano kino kiganiro kirangiriye. Tubashimira kuba mwashoboye kugikurikirana kandi dushimira n'abadufashije kugitunganya. Naho ubutaha.